ndibuka ukuntu niparatuye ewana promotinga mariage iraho nyakumba abantu batumye promotinga igisinema cabo ngo ni save the date ntanabizi kuri promotion y'ubuntu batubesha ati ngo sinzi ngo bagiye kugira mariage baterana amavi nyene ibintu nk'ivyo on izo costume zimwe ziri mu madeni bitambara ntibirari hwaba abatayeri barihuse mu kuzishona ariko baraje basanze ari sinema harimo muzehe ariko arakubita umuvyeyi ivyo bintu tubifate gute ma platform tuzobashigikira tuzobaterera turatangura no kwisondesha kumbure kugira ngo dutange amafaranga hagiti ariko dushitse ngaha oranera bizi kari mu bantu nkunda cyane sanga ni blague filme yacu yitwa Save the Date abantu benshi baravyumviye ko ibintu byinshi bavuga Chris ararongoye we na Oranera bagomba bagubake ariko ku by'ukuri twaragubatse muri filme ndundi bora kunze Sengaa media kaneze kumeze neza cyane agenda meze fresh nyene ukuntu ariko ndi mwaka nubwo meze neza ntabwo meze fresh kubera ko byari abantu baraye banenguje cyane ndibuka ukuntu niparatuye ewana promotinga mariage iraho nyakumba abantu batumye promotinga igisinema cabo ngo ni save the date ntanabizi kuri promotion y'ubuntu batubesha ati ngo sinzi ngo bagiye kugira mariage baterana amavi nyene ibintu nk'ivyo on ndiko shitse nangiye gushika kure sasa rero ejo niyo ibintu byose byabaye rero krom yani sijeje nyene babeshe bakunzi basenga media nubwo ari mwebwe nyine mwabeshwe ibaze solution couple naho nyine arabeshwe King Sabas naho nyine ari yarabeshwe ba Mireille ba Mede yani nka BMT team ya BMT bose bari barabeshwe twizeza neza yuko ngo tugiye kujya ndafata ngenda no gukota imuzu costume zimvye muraza kwibona mu video mvuga ati ngo nganya ngiye gusakira ahanya ndakenya ewana ndataka se nyene ziri mu mutwe simvuze inzoga ifana kurabona sasa rero guys ibintu twaje gusanga muri meri ariko uyo Oranera na Chris burya bibaza ko ari ibintu nyabake frame burya nta kintu cya mbere kibabaje nk'umuntu gutekereza ko ari umunyabwenge agaca yumvira yuko abandi ari bijuju Save the date. Noko bari save the date. Bacha bagira na salle de reception nyene hajya nyene muri meri. Twese turabizi yuko solution couple niyo bakoreye ta civil muri meri. Tumaze kubona muri meri tuvuga wow bwabone bya bintu twavuze nyene bigiye kuba. Hama twashikereye vyabaye. Akaba baronfisi na Norasque yarakagaragaje pe ko ndibuka Norasque yarigeze guposting ikintu kivuga ati yani exactly murakibona ngaha anya. Yari yandikiye ubwiwe ati ni koko nimba Chris easy amwe na Oranera Mutoni bagiye kugira mariage ari vyanyabyo nka solution couple tuzobashigikira ariko nitwasanga ari ububeshi nukuri kwimana ikirundi nyene ni musome nga umwani ko nabikora mu mutwe ariko gusa mwebwe ni mu maranda yani bandanya mubona yani kungere bayanditse ejo rero nuze haca amajambo hagati ya Chris Izzo nande Joaquin Smith hamwe nande na Norasque kubera ko rubu nyene yari ayipostinze avuga ati nitwasanga atari ivyo ntago bizokwijana bazi mwumve kwanza Norasque jewe kuri part yanje numva hamwe no kinegura ahandi no gishima nivyo byaratumye abantu benshi bumva yuko film ari yakaro bon reka ndagisubiremo mumbabarire abantu benshi zarabatushije bavuga bati bano bantu bagomba barushinge nivyo byarateye impari ariko nkuko turiko turigisha na cyane cyane kuvuga ukuri kenshi iyo tubeshe badufata nk'abanyabinyoma ariko kandi umuntu atabeshe cambo ca Chris hari gihe batari gushigikira no gusupporting ino filme nkuko byabaye ariko none ko turabakozi b'Imana ibintu byacu mu kubidandaza dukoreshe kubesha kugira ngo bironke isoko canke tugume mu kuri kugishika igihe Imana izokwibuka ko tuko turayikorera jewe n'umuryango wanje Solution Cup ntitwaryoherewe cyane ivyo bintu
twarapostinze ku ma platform tuzobashigikira tuzobaterera turatangura no kwisondesha kumbure kugira ngo dutange amafaranga hagiti ariko dushitse ngaha Ornella abizi kari mu bantu nkunda cyane sanga ni blague rero turashigikiye kino gikorwa filme ni sawa ariko abandi basigaye inyuma muzokoresha ikintu nk'iki kugira ngo dupromotinge ibikorwa byacu vya mariage canke babandi bakijaja baravuga ngo rest in peace kijaja ngarapfuye bijya ntitubishigikiye rero nukuri turaryoherewe film ariko turateye ivyatsi ikintu cyo kubesha ikintu kanaka yaba mariage yaba etat civil yaba gupfa nukuri ntibiryoshe bacu baguma badufata nka babandi nyene aba escrow abona ba nyene n'igihe umuntu agiye gusaba ga sponsor niba kabamuhe nukuri ijambo ryanje ryari kandi exactly nyine ivyo koravuga nyine nukuri pe kuko mwe ni gute mwofata ibintu mugafata mukabishemwa imitahe mugaca mufata mukabipromotinga hama mbisi rero mukwisobanura aturumva ni muvyumvire kwanza hari ikintu uvuze ati nga twasanze ari blague uraza amajoro twaryamye ivyo kurita blague bisaba inguvu n'ubwitange bimwe bikomeye hari jambo twatanguje ngaha tuvuga ati ivyo dukora bisaba inguvu nyinshi mwese murabizi abantu abasiniyaste bari ngaha turi kuri tere duhura n'ibibazo byinshi isushire cyababaje neza neza karo kambere kambabaje n'ukuntu Chris izo n'imigaro myinshi yishuye kwanza Norasque sivyo rero bijya uvuga ati twebwe twagize blague ntabwo ari blague umukinyi wa filme kubera atange message ashaka gutanga bisaba ko yambara ishusho y'ibintu ari karakora hama yamara kwambara iyo shusho agatanga message ashaka gutanga rero kuri ivyo jewe ndumu bantu nta myaka myinshi maze nshitse muri filme ariko na cyane abo nagenda akorana nabo n'abantu bambaye hafi cyane nk'umuntu wa mbere yambereye umwizigirwa akansha imbere ya kamera akaba ari King Sabasi n'umuntu ni papa wanje muri filme akaba brother mu buzima busanzwe arampanura kiretse n'ivyo nyuma yaho nafatanye na bamede rero kuri ivyo ndiko ndakura hari ndazi ivyo nokora n'ivyo ntokora rero bijya mwabonye muvuga ati ni save the date filme nyene yitwa save the date umunsi yasohoka save the date twebwe twadusohoye cover sivyo ariko abantu bacaye postinga nga Chris agomba rongore ujya munsi naho ajya amafoto yo gutera ivi ajya n'amasene twakinye kandi murabizi neza abasineyaste iyo tuko turakina amasene turifotoza kwera tuvuga ati amafoto tuzoyakoresha rero kuri ivyo turazi ivyo dukora nta mpamvu yo kubesha kwera tubeho dukora ibishoboka byose tukagwana tukitanga tukanatukwa ariko tukavuga ati ni mpaka tubikore uko biri kose so murakoze cyane sinabaza ko mutanze umuco mani yamusuzuguye mo Norasque mani ijya solution couple bari nta muntu umwe atari solution couple nganya mu Burundi kandi exactly kuno Norasque nabivuze nyene nijwi giwe yari ko arataga just like nk'impanuro ntabwo ari fresh gutegura yani base nkizo onya kuko ari umuntu yanabivuze ari umuntu yabivuze hari bamwe yaramaze gutangura gushonesha ibitambara bimwe biri mu madeni izindi muzu yani bariko apagatirwa bazogenda kuzigombora kugira ngo yani ijya save the date yabo bari bapostinze baziyo babashigikire nyene ibintu nk'ivyo onya ahubwo mimi Mihaye niwe yanabivuze ati ngo ari nahantu nari maze gutangura kuza yani gucoresha kugira ngo nzobashe kubashigikira guys ini job cye birambabaze cyane fashe umwanya nafashe mvuga ati nyene nishimiye mvuga ati yani finally have a tournament si nyene solution couple nyene tugiye kuronka indi couple ya Izzochris na Ornella Mutoni zose dusanga ngo ni film save the date kweli nani nakakoti kanje nayo nakoteshe nungu no wasasubiza amafaranga yanjye nakoze ijyamo bazoyansubiza oya bazoyansubiza nta byinshi bifite byo kuvuga usibye gushima numva noshima nkavuga Joachim mama twafa nare
Mireille, Sabasi na Dani sheri wanje muri filime kenshi. Ndabashimiye cyane kandi cyane rwose. Nabonye ba Kersi, nabonye Queen, nabonye Monia, nabonye Keke, Bedis, Omimoria, nabonye Berso, nabonye benshi kandi benshi cyane. Rero nabonye Lionel. Ndabashimiye cyane cyane mu byumve ku mutima wanje ubakengurukira. Ndashaka gushimira abantu bantu duhagararanye. Hari utajemwo ariwe Mr. Kani hari inyuma. Abantu ko mubabona ino mvune ino ferme baramfashije kuvunika kandi cyane cyane pe babikoze nk'aba ko bakora ivyabo. Nibashyize imbere ingufu zabo ahubwo bashize imbere ingufu zo kumva ko turi bamwe. Si ibintu bishobora bose ariko bo barabishoboye. Rero ndabashimira cyane kandi rwose. Haba intumbero y'uno munsi ni intumbero yo kubereka ino filime mweje kuraba ariyo twise Save the Date. Nk'uko mutubona hano muri Mutoni Ornella Films, tururunganwe twiyumviye kuja hamwe kugira dushobore gutanga ubutumwa biciye mu mariresi. Murabizi ni vyoroshe, habamwo inamba nyinshi kandi nyinshi cyane. Niyo mpamvu turasaba gushigikirwa kuba bishoboye ko bodushigikira. Filme itwara uburyo bwinshi kandi butagaruka, ariko nk'abantu twiyumviye ko dushaka gutanga message turabikora, kandi nk'abantu twumva dukora ibintu dukunze gusaba support navyo si bibi kandi gushigikirwa navyo ni vyiza. Nuko rero reka ndangize ijambo ryanje shimira cyane Maire de la Ville na nyakubahwa arongoye Ashibu, shimira Kijaja, shimira Aston Group, shimira na tubigenze gute. Nuko murakoze, abo nibo bashobora kudufasha baduha support idushika ku mutima. Rero turabashimiye kandi cyane. Ariko ndareka twizere yuko nyene bari muri business ko sico cyonyene. Numugwiza tunga nyene wa Ashibu. Nyene rero ni mu myumvire. Uvise iyerekwa ku kubona impano z'abarundi by'ukuri zishobora kudomina. Muje muri domination kubijanye n'impano turi ngaho kugira ngo tuzobashigikire tubone ibikorwa byanyu n'impano zanyu zarageze kure. Ivyo turavyeme imbere yanyu kandi tuzobikora. Ikindi norangiriza ko kubijanye n'ikintu bita droit d'auteur mu Burundi byarabaye akayobera bahinga. Ubu tubamenyesha ko nta misi ibiri iheze ndi umwe mu bantu bariko barabisabwa. Turi mu vyigwa byo guhatanira umwanya wo kuzorepresenta impano z'abarundi mu bijanye no guhagararira droit d'auteur mu Burundi. Aka kantu mugafate neza abanyempano. Ndi umwe ngiye guhatanira umwanya wo guhagararira droit d'auteur mu gihugu cy'u Burundi. Ivyo biri ku nyungu zanyu. Jewe ndi ngaha nk'umutahe kuri mwebwe mu musengere, nanje ndarajwe ishinga no kubabara, ariko mumbabarire nzobone nk'uko biri mu bindi bihugu ibijanye na droit d'auteur byarakunze mu Burundi byarasinywe ariko byaranse ibijanye n'ishwa mu ngiro ry'ivyo bintu. Rero ndiko ndiruka kandi ndiko ndasaba Imana ngo bizobe mu mwanya muto ku buryo umuntu wese azotungwa n'impano yiwe. Birababaje kubona umuntu yaratanze uburyo bwiwe n'umwanya wiwe bikarangira amafaranga ariko araribwa n'abantu batatanze umwanya, batatanze n'uburyo
ugasanga nibo batunzwe n'impano y'umuntu yitanze. Ibi rero ngiye kubishyira ku iherezo, Imana ibahezagire cyane. Mu gusozera rero twagushimira Oronera, dushimira n'aba batumye duheba ibyo twategerezwa kuba turimo, turitaba ku bijyanye n'impano zabo. Uwo twahora duha 1 million utatuzumuha 2 million, uwo twahora duha 2 million utatuzumuha 4 million, kugira ngo umutima tugaragaze ko turi turabashigikira. Rero Oronera niba ari ubunyene kuno mugoroba canke ejo mu gitondo ku bijyanye na evaluation y'ingene mwitavye urubanza rw'iyo kuno munsi, aho bazokwicara ico bazonywa n'ico bazorya, amafaranga angana no mu miliyoni w'amafaranga y'amarundi azoza utore kugira ngo baje muri evaluation yo kuraba ingene mwamwitavye, ingene mwabajije ibibazo, n'ingene babishuye, n'ingene mwavyakiriye. Ibisigaye rero dusoze tubashimira ngo Imana nyene amahoro ihezagire impano z'abarundi n'uburundi mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Nivyo bari bashaka ivyo honya. None bakaba baragiye kujya mu Gwizatunga akababwira ati guys nyene twebwe turakeneye ubufasha, mudufashe amafaranga twakoresheje muri no film, kuko ujya mu Gwizatunga aratahura abajene, aratahura impano z'abajene. Yakubabwira okay mwakoresheje amafaranga angana gute, ni mutorera no mafaranga mugende mukore promotion. Guys bakoze promotion y'ubuntu, bakoreye promotion y'ubuntu. Okay sango nivyo abantu nabwo binjiza, no nimba koko mutinjiza kijya kintu cyonyene ibaze nk'agasene kagazongo kazocamwe, niko babisobanuye ngo agasene kazocamwe n'umunota umutagera ka consommer avec prix ya 1 million 5 koro nizo filme pe naci yaribaye, kandi of course naci baye unashibaje no kwira banzona iraba. Ariko rero guys mwebwe mukina ibibo vy'amafilme uko kuntu mubona mutegura izo prank zanyu canke izo base zanyu kugira ngo mubashe kwinjiza, mubashe kwaza yani gukoresha abantu amakosa siyo fresh. None nk'ubunya ndakubaze kwa Chris Izzo, ikambaze yakatubaze Chris Izzo, nk'ubunya abakozi ba Sengaa Media bazobatanga bavuga ati ngo Sengaa Media nayo iri muri vya bimenyesha makoya, like amvuga ati biri muri za media zitangaza ibintu atari vyanyazo. Niba abandi bakora ama content y'ibintu bitabaye bagatangura kubihimba kugira ngo babashe kwinjiza. Guys iyo mikino nk'iyonya muyireke. Ati mama ngo ni filme Joachim yarabivuze, yenye mumwumve kwanza. Kandi ikibazo uburyo ucishuye sinzi neza ko abantu bumvise, waciye ku ruhande. Reka je basi ndakumvishe kungera je ndagitahura. Yavuze ngo filme ni sawa, sivyo? Aravuga ati bivanye no kungere mwe mwayise save the date mukaraba n'uburyo amafoto yafashwe, sivyo? Jewe ikintu cyonyene ngomba mvuge kuri mwebwe kava uburyo yakozwe si kava tumenyere kuri sinema, kandi turazi uburyo zikogwa, sivyo? Hama kukijanye no kuyita save the date nta na hamwe handitse ko ari save the date film cyangwa seri episode cyangwa kujya ngende duhora twita amafilme amazina. Nta director twabonye ko wanditse sinema, twabonye ko ijya ni style shashe y'uburyo mukora amakava. Ikindi naco nshaka kubaza kumbure usanga ari ubumenyi buke duse muri sinema, nuwakoze kava mwoba mwarabujije cyangwa mwoba mwarabwiye ashire ko wanditse story cyangwa umudirector ariko ntabishireko, naho hari kibazo. Ikindi naco hano hari umuntu yitwa Nyama, shaka kubaza ikintu kimwe. Nyama yagiye araba munsi y'ibitanda byanyu ngo aho muzoshikira mugize mariage, agenda akamera intebe ngo ninzu shasha muzimukira. Sinzi ndahiro yarahiye kuri TV ya Diko, aravuga ngo nukuri kw'Imana ngo ndakagira iki, ngo nimwasanga atari mariage muzogira kuno ni nababwira mu promoter mwaramurishe publicité nibikibiki, kuko uburyo namwe yabakameye mwari mu biryohereye, umva mwarashigikiye ikinyoma, sivyo? Nk'ubu unya hari abantu bari bakoresheje amakositimu bavuga ati uru rubanza turarutako turabafana. Izo costume zimwe ziri mu madeni, bitambara ntibirari hwaba abatayeri barihuse mu kuzishona,
ariko baraje basanze ari sinema, harimo muzehe ariko arakubita umuvyeyi. Ivyo bintu tubifate gute? Ikindi naco canyuma ari cyo gushima, brother, hari ikintu kimwe ngomba mvugire ngaha, aya makamera yose ahari. Bro, uzoshika kure mwena Ornella kubera iki? Muribuka aho mwavuye mugashimira babazamuye. Ivyo bintu nta bandi bantu babifise muri sinema ndundi. Abandi ntibubaha, ntibabivuga, mwengo birabatera isoni. Ibere ry'umuvyeyi naho ryo bari gwaye ntuzorivuge nabi. Murakoze. None gasha kuva gari, yani ijya save the date iba kava gashaho. Ngo ijya niyo cover. Cover ndise ngo save the date. Navyo kwandika ati ngo MOF present ko film yatangwe bandika ati ngo Mutoni Ornella yani films presents ijya film save the date. Ariko kuri ijya cover ko bitari biriko. Wari ntimwirabe ntabwo vyari biriko. Nugushaka kutubona ko turi bigugu cyane. None nk'ubu twafata amapage yose canke aba promoter bose bagiye ba promotinga bijya bintu bagaza gusanga today ari filme batigeze bahabwa amafaranga. None umva mu Burundi tuzotera imbere gute rero? Oya mu Burundi tuzotera imbere gute? Mugiye abasanzwe arabahanga cyane bashobora gukoresha ubwonko bwabo bugatuma abandi bantu babigiramwo nibije n'ikingorongoro kandi usanga wenda ivyo bintu bibarihirinze. Just yo solution couple yani nare Norasque man je bigasa je ivyo avuze je narabikunze pe kuko nashima filme nawo nyene yarashiye ngukuge mwumvise avuga filme nta kibaye pe filme ni nziza ariko rero kubera ko nsanze mwaratubeshe acara kavuga neza man nasanze ari uburofa yasanze ari uburofa apana filme kuba baratubeshe bagaca bagenda no muri media ni ibintu byose bari babiteguye uko kuntu shanira Casa de Papel kweli nira Casa de Papel. Sasa rero bakunze basenga media agenda nga ndababwira ati rero ni mumbabarire oya ndanafukamye kwa agenda nafukamye ni mumbabarire naje ndababwira ngo Chris Izzo bazogira mariage nyene ibintu nk'ivyo ayo usayene mumbabarire nyene je nabonye ko ari vyanyavyo ukugera babigize kubera ko Ornella Mutoni yarafasha arahindura profile ashira ko ijya yimeta yani we na Chris Izzo nuko nyene kuri TikTok barapostinga ibintu byose babigira nyene vyanyavyo tubona Chris Izzo ari kumwe na mama wiwe hamwe na Ornella Mutoni none niye twari kubiyakanira ko atari vyanyavyo bagashoza batubwira ati ngo mama ngo ni film sawa nivyo ngo yabatwa amajoro menshi rituvyanse ariko basi nibaze barondera ukundi kuntu boza barapromoting ibintu basi ni miburi n'ama media yeni mato nkatwe nkungene bakunda kubivuga ngo turacari bato tubashe basi kwarira ko kupromotinga ikirata amafaranga ari kingorongo mu mwahareje abantu man twese tuba dukeneye kubaho sava kugira ngo tuva dukaza ngaboro dufata amamoto turapostinga yose n'amafaranga agenda bari we all need to live hakoreka tube basi muzira zanyazo cyo turajyajya name tuzabakunzi basenga media agenda savye imbabazi mu nkundire maguruke sizwe ndiko ndababara murakoze kuvyemera nyene sizo nyuma kuba murangije kumbabara rero kutyamani vyatwese kuramuka kwera bwa buntu bw'Imana nyene kwera bwa buntu bw'Imana twasanze vya Chris Izzo na Ornella ari filime ngo yitwa Save the Date